mugiye vyarahabaye gusa umunsi wose ntivyakunze ko ivyigwa bibandanye kwa mizima bavuga ati mumwirukane afise amajini waravye mu maso cagwa hasi agizira kuku ubikubita hari afise imishatsi baraza kunsaka mu mushatsi barako ata bintu ngiziki benshi bavuga ati ino mishatsi wateke niyashiramwe ibintu baciye igiparamuta baciye igiparafe ndase n'amafoto cyawe bashaka uburebe katumwe igipara turabe ko azosubira gukora bya bitangaza ivyo bitangaza ama demonstration of power disubira kugira iki kuba bamuye igiparale ndice ndatondo Prefet des Edits arambwira ati ngo subira ugire kuri tureko abantu bagwa hasi umunsi hari musi y'igiti yizuka abona abantu pa avati ampetirera ni ibintu vy'Imana boneka ko uri kuravunira akagoha abantu ntibaze barapfa kwemenga canke kwemanga bamwe bashira ko ikikanza mu kubasengera ku mutwe ego umutwe ariko umugisha umutwe ni entre ni portail spirituel uratwa umuntu ashaka gukora ku mutwe ukashitangura kurota nabi utarurota nabi cyangwa ashitangura kurota neza cyangwa wahora urota nusubire kurota kubera umutwe novuga ni portail spirituel niko bimeze njo ituma umuntu wese afa gukora he ku mutwe uko iyo umuntu agukoze ku mutwe ariho ivyo yinjiza hariho n'ivyo asohora yuko imishatsi ni antenne zikapta ama image n'amason ari à côté kandi bakerekana yuko ariho intuition udashobora kugira tanke uri umuntu wama umwiki imishatsi hariho sensibilité ya âme na spirituel udashobora kugira mugihe wamwe imishatsi ugihe wamwe umwe iki imishatsi hariho IQ umuntu agira afise imishatsi utayifise adashobora kugira so ugiye kubandanya deep rero umushatsi urazi ko bashaka gutoramwo DNA hama DNA irazi ko itora mu maraso nabo bivuga ngo mu maraso niho hari iki ubuzima umuntu afise umushatsi wawe afise ubuzima bwawe uva ko umupasteri wiwe umuapotre umuprofete cyangwa umuntu wese agomba kumusengera kumusengera umuntu wese atomukora ku mutwe arashobora kutavyemera cyangwa arashobora kutagenda imbere ntagire iki ntamukore ku mutwe je uje muri eglise si umuntu wese mfa gukora ku mutwe senga amasi bitangaza yakwe kandi twumiza iyo hageze nakunda gukora ku mutima nibimbye ndagusaba uruhusha noshobora kugusengera ndagukoze hehe ku mutwe umbwiye wowe yasi ndagukora ku mutwe wow yes nkundira ndakuramutse nongera ndagwikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'umwete umugana w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko umunsi vibe yacu yaduteruye neza na neza ituzanira umukozi w'Imana baramuzi yitwa Prophet King Benny bamuzi benshi nk'umwe ugwaruka rusanzwe rukunda nk'umwe ugwaruka rusanzwe ruvuga ati ujye turamwemera nuno musi nashoboye kuzana kuri Magic Channel nyuma y'igihe kitari gito aho ubona ko uno musi yamugarukanye dushobore kuyaga kuri binabiri welcome kuri Magic Channel Prophet urakoze cyane muganwa w'Imana twakira muri Magic Channel yes Prophet bumeze neza tuguwe neza cyane yes mbashaka kumenya hajya Prophet agira ave muhira hariyo nko kuvuga ati ngira nsenge programme nza kujamo uno musi canke uri muri wanda vuga ati naranajayo ibintu biba byatunganye gusa turashima Imana kubw'umunsi Imana ibiduhaye and then tukizera yuko ivyo tugiyemo Imana deja iba yasanzwe yamaze kwijamo bien avant nuko yes Prophet King Benny urumwe mu bantu bakunze kuvuga ko ushobora kuba bivanye n'ingene witwara ingene wambara ingene umeze ushobora kuba uri umwe mu bantu batuma abajene bagerageza kuzi wawe ari benshi kuri Prophet King Benny wahora vyakira gute iyabonye abantu bariko baramuvuga kivyo bariko baravuga ko ukuntu nambara iki ntaco bintu hara kinini sivyo yuko umuntu aguma araba vision Imana yamuhaye na mission hamukaraba yuko ico kintu uri kurakora gituma benshi bashika kuri Kristo rero ndashima Imana bivaye no kuntu nambara cyangwa kuntu shaka kwa nitwara bamwe nimba hariho bisitaza hariho abandi bihagurutse kuravuga amajambo akomeye atuko biri kose uko no banitwara hari habo bihagurutse ataba nubwo hari abandi babibona ku yindi side bakona kumenga bire batsitaza bashaka kumenya uri umwe mu bantu twashoboye kubona kenshi bagenda baravuga ati ugiye wiwe naho ugenda ugaragara aragusengera wo kura mu mufuko kura y'amahera kora ibitangaza ati umupinzi arakwica akakuzura bashaka kumenya haya kuri Prophet King Benny biba ari ibintu vyoroshe kuvuga ko ufise ubushobozi bwo ushobora kwica umuntu hamugasubira kamuzura bijya nyene
hari na benshi batera amakenga bavuga ati muraraba ko adakorana n'amareba ari kubera gusa twamenyereye yuko ubushobozi bw'Imana igihe cyose tuburabisha ku bintu vy'amareba hama ikindi naco ijya video yuko hari umuntu yapfuye akongera akazukana ndamusengeye benshi bafashaga kupo gatoya ntibumvirije uko vyagenze uko bisiguye babisiguye uko vyagenze kijya gihe novuga cari igihe nagiye ahantu mwivuga butumwa ahantu ubutumwa bwiza butarashika hama ndiko ndavuga ubutumwa bwiza umuntu aragerageza kumburagiza cyane kubwira ubutumwa bwiza abantu hama ndambwira ati ureke kuko ngaha Imana yo havigira iki iguhana kuko birivuga ngo urufu n'ubugingo mu bubasha bw'iki bw'ururimi wasanga mvuze ikintu kagira ikibazo and then abananye novuga atera akajagari rero novuga ni ivyo bintu vyabaye mu nyuma novuga Imana iri heshi cubahera arasubira aravyuka mugabo ko ari kugira ngo benshi bizere ko ubutumwa bwiza navuga ko buravugwa aribwo urazi no muri Actes des Apôtres ko hari igihe habi bitangaza n'utwumiza Ananiya Safira akagwa imbere ya Petero ahandi nawo ugasanga haba ibintu biri terrible ivyo rero birahaba kugira abantu bizere ubutumwa ko buravugwa kandi kugira ngo n'ishengero baryubahe izo ari gihe rero Imana novuga ibikora muri ubwo buryo gusa benshi uko baci bagenda baravyentroduza nabi nuko badatahura so wagize amakenga arashobora kuzoza nkaye musigurira neza n'ubutuma nkashobora kubwigisha neza yego hama ivya Miracle Money uravye no ku ma YouTube abandi bakoze Imana benshi ba Reverend ba Bishop Dag bo muri Ghana ba Prophet Yuba Range bo muri za Zimbabwe London UK ba Pastor Chris n'abakozi Imana benshi ivyo ni ibintu novuga bihora bibasijewe gusa novuga vyo bayibaye ko Imana irashobora gukora igitangaza umuntu agashobora kubona amafaranga atari yiteze canke ikaguza amafaranga ivyo ni ibintu kuma video tureke jewe n'abandi bakozi b'Imana sinzi umuntu ashobora gucekinga bakabibona kuko mwibuke yuko hariho n'igihe Petero bari babuze ikuri batanga Yesu ugenda ifuza kurobora aza kwisanga mwiki amafaranga ageno canke ndakubaza nko mumenyesha makuru hari ifi kuva isi yarakaremwa bigeze ubona iremana amafaranga indani mbwa Yesu yaravuze kubw'ijambo iryo jambo riratuma amafaranga aba mu nda y'iki y'urufi bagiye kugurura yafi amafaranga bagira iki barayabona rero ivyo sitwe twabitanguye ivyo sitwe natwe novuga twatangiye kubikora ni Yesu yatangiye kugira iki kubikora amabiriya nayo iravuga ngo unyizera azokora ivyo nakoze ni iki nivyo narako nibi biruta nuko umuntu agerageje kukumva hari ukuntu umenga bino bintu ubivuga nko kumenga si ibintu wajemo ushikiramo n'ivyari bisanzwe biri muri wewe uno munsi ko twagira amahirwe yo gushobora kubona nawe turashaka kumenya hajya ni Prophet King Ben vyatanguye akiri muto avyumvamo canke ameze nk'abandi agira ati twe twaragiye kuvyiga twaragiye Nigeria hama barampezagira nanje numva mfise amavuta yuko no bikora oya byatanguye nkiri mutoya sinovuga ngo nagiye muri Nigeria canke handi no muri Nigeria sindajayo sinagiye kwirondera ku muntu ngo abanza nsengere hariho novuga ingabire umuntu avukana kuko umuhamagara umuntu arawuvukana umuhamagaro si ikintu novuga umuntu aza kuronka kuzi sofwe ko umuntu gusa amenya ko yahamagawe bivanye urashobora kubimenya hakiri kare cyangwa ukabimenya utevye ngo kuriye muri environment nziza uza kubibona hakiri kare Reje vyatanguye nkiri muto naraprofetiza ibintu bikaba Imana yarankoresha ibitangaza tusa mwishuri hehe je no kwishuri harigeze kuba konje bivaye n'ibintu Imana yankoresheje umunsi abantu bize kuri San Francisco ivyo barabizi Saint Michel ivyo zarigeze kuhaba kubgawe wenyene ego sikubgaje Imana yabikoze ego Tugitako turasenga muri pause sinzi ko uziko ari ukuntu abantu basenga muri pause ama groupe biblique rero barambwira abanyeshuri dusengere turemba thème du Saint-Esprit dabwira nk'abasengera mukaronka abade du Saint-Esprit ntibikunda kwera atmosphere ndiko ndumva ntibiza gukunda ko kwishuri mugira iki subira kwiga atoya baransarana ndagomba gusohoka baranzibira umva barafise yashafu nene yuko bakeneye kuronka baptême du Saint-Esprit kuko barabona ivyamwa vya mpemu yaramfise nivya bandi bagenzi ari n'undi mugenzi twakorana muri groupe biblique yitwa Axel umukozi w'Imana nawe nyene bavuga ati tubaravye natwe turifuza kumera nkamwe ati nimutirindira ishuri rigeze ikiriheze bica baro bibanka cagihe novuga ca Petero ariko Corneliyo nkemu yarashara bamanuka tangura kugwa hasi bavuga mu zindi ndimi abarenganye kwishuri hasi abarimwa nk'emumbi bakanyogomba nk'inzoka
icyo gihe directeur acaraza arantora ankura mu ishuri bagomba banyirukana inama y'abavyeyi irakorana yabigisha aba ibintu nyene biri terrible mugabo haba impadi barazana abapadiri abapastori basuzumye baza gusanga neza ari Imana iri kirankoresha gusa bacabona ko habayemo kubikora nabi umuntu yabikoze mu mwanya utariwo hama ndabasigurira mwanda bisabira imbabazi sauf ko nyene utegereza kubaha uburongozi bw'ahantu uri amanota barayakuye mugize vyarahabaye gusa umunsi wose ntivyakunze ko ivyigwa bibandanye kwa mizima bavuga ati mumwirukane afisa amajini waravye mu masa cagwa hasi agizira kuku ubikubita hari afisa imishatsi baraza kunsaka mu mushatsi barako ata bintu ngiziki Beje bavuga ati ino mishatsi yiwateke niyashiramwe ibintu baci yamigiparamuta baci yamigiparafe ndase n'amafoto cyawe bashaka uburebe katumwe igipara turabe ko azosubira gukora bya bitangaza ivyo bitangaza ama demonstration of power disubira kugira iki kuba bamwe igipara ndice ndatondo Prefet des études arambwira ati ngo subira ugire kure tureko abantu bagwa hasi umunsi hari musi y'igiti yizuka abona abantu pa avati ampeti rero ni bintu vy'Imana ati ubu rero birakwiye baciye bemeza ati nimba ari umufirimaso narabikwiye abantu baranabikoze ya mishatsi dahari ahubwo ico gihe ndibuka directeur yaciye ampamagara muri biho utasaba ko ndamusaba ko yaragwaye asthma afise n'ibindi bibazo Imana ikirankoresha ndamusengera arakira acarakira n'umwami Yesu ubu n'umukristo vraiment ameze neza abusaba cyabona yuko bampoye ubusa bampoye ubusa kuko ariho ibintu ushobora kubona ati biva ku Mana cyangwa biva kuri Satani abapfumu n'abanyamareba nivyo bashobora kwigana ibitangaza mbwara ahantu ushobora gushika bavuga ati uru n'urutoki rw'Imana no ku gihe cya Mose urazi ko Mose aterera inkoni gakindika inzoka n'abanyamareba gatera inkoni gacika inzoka ngo ari kiyamo sikagira iki ikazimira bashobora babona yuko hari itandukaniro n'igihe Mose yakora ibitangaza nabo barabigerageje ngo umugabo akubita umukungugu ucikiki imibu ngo barabigerageza biranga bashaba ngo uru n'urutoki rw'Imana tumye kubikora waruzi ko ubwa mbere imibu itabaho imibu ari Mose yayiremye mugihe kira gitangaza yes usonye bibiri urabibona kari imibu ntiyabaho rero nibabona umubu kuriye tugende bukebuke bireziruta yuko uti nta mubu wari uhari oya imibu yazanywe na Mose usonye bibiri rabira hayeho kazona umubu gukubise ukuri ijya ni konsekansi y'ukuntu Farawo yari yakomanaje umutima yankakurekura Abisirayeli Imana rero ikubitisha novuga igitangaza Mose mukoresheje ati kubita yo mukungugu cuhinduka imibu kiraba barabigerageza birangaca bati uru n'urutoki rw'Imana bavuze urutoki rw'Imana byasobanura ubwami bw'Imana byasobanura ubushobozi bwa Muhemu Yera yes rero hariho ibintu udashobora gukopya urashobora kubikopya mugari ikindi ugerageza kavuga ati no basi bokopya bitangaza none bokopya novuga guhindura umuntu yari umunyavyaha hagati ku mugororozi it is impossible hari benshi twahuye bimeze uko ariko mu nyuma novuga birahinduka yes kuko umunsi cyo gihe ku ishuri hari abanyarumogi bahindutse hariho abakobwa benshi barafise ingeso zitandukanye barahinduka barabonye ku buzima bw'abantu ariko burahinduka kuko ubuzima bwiza aho bushitse abantu bategereza guhinduka yes nuko kuvuga mu ndimi no kwizeza ibitangaza abayoboke bawe biri muri bimwe abandi bantu bavuga bati bino nivyo yamavugira ko gusa ntiyigisha ibijanye n'icati niyo mpamvu gwaruka rumuhurumbira kubera ko abigisha ibitangaza no kuvuga mu ndimi uno munsi tugarutse kuri Prophet King Ben bivuga ko kuvuga mu ndimi mbega hajyaho ko umuntu atavyumva muraheza mukamusigurira akamenya ati nariko mvuga ibi canke niwe abari kayagana Muhemu Yera gusa niyoza abantu bagiye mu commentaire n'abantu batarashika kuri eglise aho dukorera ntitwigisha gusa kuvuga mu ndimi ntitwigisha ibitangaza gusa turi abantu twigisha Kristo twigisha Kristo Paulo avuga ngo gihe nazibonye nta kindi nzo bashaka kumenya atari Kristo rero uje muri Holy Spirit movement dusanga n'ivyo vyiti vyaha tubivuga mugato kabivuga mu buryo bwa revelation apana mu buryo bwo gutera ubwoba abantu kuko umuntu ntahinduka ko yaramubwiye ngo uri umusambanyi muri Imana uzo guturira oya hari uburyo ushobora kwigishamo ivyo busambanyi umuntu agahinduka mugabo kandi umweretse Imana nk'urukundo utayimweretse nk'iki nk'umupolisi cyangwa nk'umucamanza sinzi kuri kurabitahura rero twe tuvuga Kristo tuvuga Kristo uje muri Holy Spirit urumva Kristo ari karavuga ama ivyerekeye kuvuga no vuga mu ndimi zitamenyekana
ni ikigwa kinini nibaza usanga n'ikiganiro dukoze cyose iki mugabo ababishaka ngiyatoza gutanga nimero bazobaza ni ibintu byinshi cyane kuvyerekeye kuvuga mu ndimi zitamenyekana ariko urabona ko ni kimwe mu bantu bama bitwaza bavuga ko mwebwe hari n'abama basigura ko arakagwe abantu muvuga mu ndimi mwebwe abaprofeta abapotre ngo murafise n'ukuntu n'ibikorane byanyu ngo biba hagati yanyu gusa ngo kubera vya bitangaza ngo kubera iki mudashobora gusenga mutarinze gukora ibitangaza ngo kubera ko hari izindi nkomezi mufise ngo zituma mukora bige mbashaka kumenya wowe nka profete uno munsi ku bantu wama wakijije ku bitangaza wama wakoze feedback zihora ziza ntaho zihora zigutera ubwoba kumva ko nawe wahora bavuga ko ushobora kuba ufise izindi mwe mukoresha ibyo ntabwo washobora kuntera kuko birivuga ngo ibyaye ku giti kibisi hari akantu kucumye na Yesu bavuga ngo akoreshwa n'umukuru w'abadayimoni Beelzebul nimba Yesu byaramubayeko none je ndinde je bitogira iki bitombako ica kabiri nishura twe ntidukukora ibikorane entre nous hakarorero turafise igikorane vuba tuzokora n'umupastori muta tuyaraza abapapa bakuze muri Pentecote baraza muri eglise abapapa bakuze ama eglise ya Beloved n'ahandi za Donai twebwe ni sico oye gusa ni kwa kuntu nyene abarundi bavuga ngo ugomvye kuguhekenya nta buri imboga gira iki agukoze nuko ugira ati umwe wese ashaka Imana nayikoze ibitangaza none Imana ireke gukora ibitangaza rega birivuga ngo aho ubutumwa bwiza bwose bw'ubwami bwavuze ubushobozi bw'Imana bwategerezwa kugaragara kuko ubwami bw'Imana subw'amajambo n'ubwiki nubwo ubushobozi ngo nuko ngo Imana irishiriza gushingira intahe ngo ubutumwa Philippe ariko aravuga Samaria bikora ibimenyetso n'ibitangaza niki nutwomiza ubutumwa bwiza bujana n'ibimenyetso n'ibitangaza nutwomiza none abantu bagoye bareke gukira Imana bakijije bibi kibazo abantu baboshe bareke kubohoka ibitangaza bareke gukoreka mugabo urumva yuko kenshi nico kintu navuze wagomvye kuguhekenya nta buri imboga gira iki agukoze nuko umuntu agerageje kukumva prophet ukuntu amajambo buri kuravuga umenga harimwo impinyanyo cyo bitsite mu gifaransa metaphore hari ukuntu umenga hari ivyo uba wisigarije hari ivyo ubushaka umenga ntiwodomako ntiwokorako ariko no munsi ko turiko turayaga kumbura bariko baradukurikirana turashaka bamenye umuco bamwe bahora bumva bati naka yakoze ibitangaza bakaca bamushira kati uyakura inkomezi aha na Prophet King Benwe ntarigera aja muri Nigeria nawe tuvuge ko inkomezi ziwe ashobora kuba afise ahandi hanazikura atari mu Mana ni mu Mana ni mu Mana ko biva umuzuhabwa ubushobozi mwe muyera niyagira iki niyabaza kuhama ico nufasha ku bantu bose ko baradukurikirana ntukajije umuntu numwe kandi nta numwe antumye ngo nze kumuvugira mugabo ndiko ngerageza gufasha umuntu wese ariko aradukurikirana twagerekuze kujija umuntu numwe ngo abonye akoresheje ibitangaza akoze ibi nibi birivuga ngo ntitugaca urubanza rw'ikintu na kimwe wamusi utaragira iki utarashika rero nta numwe Imana yigeze ha ministère d'arbitrage azara ha majone abantu n'amaruje ubu yabikoze neza yabikoze nabi yagize divorce yagize ibiki iyo ministère nta numwe Imana yigeze yihe rero ubihore umuntu wese novuga azocirirwa urubanza kandi n'abakozi b'Imana barafise wa batumye uyabatumye ni wazogira iki azubahira impera ikwiranye n'ivyo bageze iki bakoze nje tuma rero taskase yari kwiye kuhaba yuko haterana amajambo n'ibindi yes nuko tukiraho uravuze ikintu gikomeye cyane tumaze iminsi tubona muri kino gihe ingo nyinshi ziza zirasambuka bivuye kuko benshi bavuga bati ujyana naramwiretswe aca bavuga ati mwabonye bimwe by'abagabo twama twababwiye bazana profesi nyuma y'iminsi mike ingo zigasambuka mbashaka kumenya rero kuri Prophet King Ben we urahetse ukabibona gute muri rusange kubona hari ama divorce menshi ari karaba bakacagiritsa ko ari profesi Joko ndabibona icyambere ni gusengera ingo kuko ingo ziriko zirategwa muri kino gihe kandi ikintu cyambere Satani yatangiye kugwanya ku isi yatangiye kugwanya urugo kuko urugo nigo rugira quartier kagira zone kagira commune intara n'igihugu kigizwe n'imiryango rero iyo tuvuze gusengera imiryango tuba dusengera en général niki n'igihugu rero novuga ni gusengera ingo ni gusengera novuga imiryango nico novuga hamasi novuga ngo bavyavuye kuri ibi nibi Tesi ndagira mariage muta sinokunda byinshi ariko kenshi urabona ko bakunda kudoma ko bati mwebwe mugira ama profesi uno munsi ukicara hajya ukacuvuga ati muganwa je ndabonye hari umuntu agiye kuza zogira mariage
baraheza bakavuga ati babishira muri kategori yamwe ati mwe muzana ama profesi ati niyo mpamvu ibintu biguma bidabangana jewe ntawe ndaha profesi y'urugo ntanubwe ndayi by the way jewe uje ukambwira ati hariho umuntu nabonye ukunuku ndashobora kugufasha nk'impanuro nkoresheje ijambo ry'Imana ni kubera kuri jewe hariho ivyo nizera Jesi no jurahuza kukubwira ngo uyu n'umugore wiwawe canke uyu n'umugabo wiwawe ivyo je ntavyo nizera nizera ko umuntu wenyene iyo amaze kwimenya aramenya uwo babana wariwe mvuze ngo ntushobora kwizera umuntu n'ubu yoza akubwira ko profesi yowe canke kuvugishwa kati King Ben nabonye ko umwana wanje ari buzotwara ivyo ntavyo no kwizera hariho nababivuze hariho nababigerageje baje ntavyo nshobora kwizera ari ababigerageje ababigerageje bara bati ati zo ari sawa zogenda neza nuko yes mbere yuko tubandanya kenshi na kenshi turakunze kubona abakozi b'Imana bakunze kuvuga mwerekwa mufise yerekwa bega hajya bihora bishika ko dukunze kumva ati nubwo bavuga ngo abakozi b'Imana bagwa mu caha ati hari naho abigeme babironderera wewe nka prophet uba hari aho umaze gusenga ukabona ati ujya naka arimwe impemu indondera canka tujya shaka ko kuzongwisha mu caha c'ubusambanya hamugaheza ukamwihuka ukavuga ati ijya ni daimon nkuko mwe musanze mufise amaso cyo kubonera mu mpemu n'umusi turashaka kuduhe témoignage wewe nka prophet ivyo bimaze kugushikira canke hoba hari abo umaze guhanura ukamubwira ati Scott attention rya mukobwa ivyo bihora bishika nturinda gusenga umuntu wese aragenda na discernement des esprits nawe uno musi umuntu wese afise discernement nkubu nka uramukanije no umuntu ashaka kumenya ati umuntu no mu hypocrite ukuntu ndamukije cyangwa ukuntu ndamukije si mu hypocrite sinzi ko bihora bigushikira cyangwa kumva ati umuntu arankunda cyangwa umuntu aranyanga cyangwa unaravye n'umuntu ukumva ati umuntu ari karambesha ico kintu iyo discernement umuntu wese agira iki arayigendana kuko nuko Imana yaturema rero birashika urashobora kubona umuntu ukabona yuko malgré yuko ari karaza umusengero umufashe mugabo hari ikindi cyumviro kiri hehe kiri nyuma uwo rero ugerageza ugashiraho des principes zikukingira kuko ubusambanye ntubusengera ubusambanye urabuhunga ntubusengera ngo mwizena Yesu bugende oyo urabuhunga vuza akantu gakomeye nabubwira ko iyo nazanye prophet abari wa undaza gutanga impanuro muri rusange uno musi tumaze igihe tubona biriko vyinjira cyane no mugwaruka ko mwishengero tukuma twumva bamwe bakagiriza abakobwa ati barondera abo barideur kugira bashobore kubashira ku ma stage bashobore kuririmba ariko abakobwa nabo bakagiriza barideur ati kwera ko abandongoye niba bayandondeye uno musi turashaka wowe nka prophet ugenda utanze ubutumwa ugenda ubahanuye kugira bishobore gushika kure uravuze ati ubusambaye ntibabusengera turashaka iryo jambo risigura ukuri sigura niki Paulo yabariye Timoteyo ngo ukwifuza ko ubusoro ugira iki uguhunge ariko yerekana yuko Timoteyo malgré ko bishop kuko Timoteyo ari bishop hama yabaye bishop a 17 ans nkoresha ijambo bishop ni kubera ni titre bahora bakunda gukoresha ku bantu bafite amashengero menshi barongoye yafise ama eglise arenga 70 arongoye yari under yari leadership yiwe hama yari afise 17 ans aresha twumva yuko kugira umukozi w'Imana simakurinde kuzana umugore simakurinde kubufisa abana urashobora kurongora ama eglise 70 ufise imyaka 17 nka Timoteyo mugara mubwira Timoteyo malgré kurongora ama eglise 70 uvuga mu ndimi ukoresha ibitangaza uvugishwa Imana igukoresha ibintu bikomeye iyo hageze kuvyerekeye no vuga ubusambanyi ntuzane power go fire shiraho des principes zituma zigukingira aha rero no vuga umuntu wese w'umujene canke umuntu wese nawe nyine yubatse kuko hariho nabubaka bagaca inyuma abo bakanye bakarenga ibigo ikintu kikuzigama kuvyerekeye ubusambanyi ni principe principe rero ni wewe udishiriraho bivanye na faiblesse zawe ugize iki uzi uba ufise faiblesse si ufise faiblesse kuri sex urashobora gusanga wari kuri chat undi ari kuri appel ubundi nawe ugasanga n'igihabonanye n'umuntu ukiga ukamenya none ni hehe aha hantu nzi ndi faible ibintu ushobora kunkurura so tugasanga ni ibintu uraba ku marezo social ibintu bitandukanye rero shiraho principe zigukingira zituma uja kure y'iki ndimana y'ubusambanyi ese n'ubusambanyi ukavuga ati ntaco nzogira iki ndasenga usanga waguye kuko birivuga ngo uhagaze yubare ntagira iki ntagwe hajya rero hagwa umuntu yijajaye ko ahagaze
hajye umaze kumenya ko uhagaze ukiyubara ntugwa mugabo hagwa rero umuntu yarasanzwe ahagaze hama umuntu yarahagaze rero ntiyigeze agira iki yiyubara rero kugwa ni definition y'umuntu atiyubara kuravuga ibintu bikomeye prophet tugerageje kumva ivyo dusiguriye boneka ko uri kuravunira akaguha abantu ntibaze barapfa kwemenga canke kwemanga bamwe bashirako ikikanza mu kubasengera ku mutwe ego umutwe ari kumugisha umutwe ni entre ni portail spirituel uratwa umuntu ashaka gukora ku mutwe ukacutangura kurota nabi utarurota nabi cyangwa utangura kurota neza cyangwa wahora urota nusubire kurota kubera umutwe novuga ni portail spirituel niko bimeze nje Thomas umuntu wese afa gukora he ku mutwe uko iyo umuntu agukoze ku mutwe ariho ivyo yinjiza hariho n'ivyo asohora Rije bituma rero si ikintu cyacu cyo bituma muri mu bisiraye mu muco wabo umuntu hageze kuguhezagira yaguhezagira akoresheje akanwa mugabo hageze ko aguha umugisha novuga canke ubuzima bwiwe ico no kwita novuga ndacite iragi sinzi ukuntu no bivuga akwite novuga aguhe ubuzima bwiwe yakurambeka kwikiganza akwihe wese avuga ati ivy'Imana byose yampaye canke umugisha wose Imana yampaye umuntu ndagize iki ndamuhaye ubusamuragwa kidegehe caba Isaka kidegehe caba Yakobo yakurambika kwibiganza cyo bituma Yakobo arambitse kwibiganza ahindukije Yosefu yaciye ababara kuko ahindukije ibiganza byasobanura ngo muto azoba mukuru nawe azoba iki azoba muto kuko ikiganza cyo kuryo ntikingana n'ico kubamfa yo hageze kubirambika ku bantu yes nuko umushatsi urazica dice niyo mpamvu no munsi sanga kandi wewe wari wese afa kukuba gwero no munsi aravye kino kiganiro mugende mwumvise zino mpanuro bahora bavuga bano bantu bakoresha n'amari ariko arabavunira akagohe ariko arababwira bimwe mu ma principe mukiri kugendera kugira muzamenye ati mbega vy'ukuri vya bintu mba namukuzaniye umushatsi urimo ubuzima Ezekiel birivuga ngo agomba kwereka ivy'ibinyabugingo ngo nuko ngo nkemu w'Imana yankweza umushatsi kugira ngo mu nkemu ntigeze akwega amaboko yakweza umushatsi kubera umushatsi ni igihimba kigaragaza novuga impemu y'umuntu nje bituma na Samson novuga birivuga ngo Imana yarababuza abanaziri ko mwiki imishatsi ni nyigisho ikomeye cyane abarewe ntibamwe imishatsi ni kubera imishatsi ni antenne ishobora gukapta meme na esprit ziri ruhande yawe Jedo birivuga ngo nuko Samson ako kanya abafiti abaje agomba kugwana nabo imishatsi yamera nk'ishinga amadrede yacahaguruka yasa nk'umuntu novuga ahagurutse Ezekiel ugiye gusoma kandi avango nuko ngo ivyo binyanyunga bindenganye ngo numva imishatsi yanje imeze nk'igiziki nk'imerebereje iyo no muri siyansi ugiye gusoma barakwereka yuko imishatsi ni antenne zikapta ama image n'amason ari akote kandi bakerekana yuko ariho intuition udashobora kugira tanke uri umuntu wama umwiki imishatsi hariho sensibilité ya âme na spirituel udashobora kugira mugihe wamwe imishatsi ugihe wamwe umwe iki imishatsi hariho IQ umuntu agira afise imishatsi utayifise adashobora kugira so ugiye kubandanya deep rero umushatsi urazi ko bashaka gutoramwo DNA hama DNA urazi ko itora mu maraso nabo birivuga vuga ngo mu maraso niho hari iki ubuzima umuntu afise umushatsi wawe afise ubuzima bwawe ayo ndavura yakobwa sawa umukobwa agera muri sawa yariyo yose bagiye kunsukira umuhindagura abantu n'ugukozeko mu nkemu nturi kurumva wariwe idrede yawe idandaza ku muntu wari we wese ushize ku mutwe wawe idrede utati yavuye ubutwaye ubuzima bw'undi muntu no munsi uri kuravuga ibintu bikomeye yes uravuze ati neza na neza bantu baze barabimenya prophet turumwe mu bantu bari basanzwe bumva ko wewe bakushira mu bandi ariko no munsi usa n'uri kuragerageza gutanga umuco yes tukivugana twakubaje ati mbega bazomenya gute afite ati bazomenya kuvyo bamba duhora tubona bamwe mu ba prophet abandi ba apotre bagenzi bawe mu gusenga bama bifokaliza gukora ku muntu dufate kuno munsi abakirisu babo abaza kumva zino nyigisho atari gupfa kwemanga ko umuntu wese bakora ku mutwe sindababujije ko batobarambika kwibiganza muganda nagomvye kuvuga umukristo igihe atumva ko umupasteri wiwe umuapotre umuprofeti cyangwa umuntu wese agomba kumusengera kumusengera umuntu wese atomukora ku mutwe arashobora kutavyemera cyangwa arashobora kutagenda imbere ntagire iki ntamukore ku mutwe jewe uje muri eglise si umuntu wese mfa gukora ku mutwe
senga amasi bitangaza yakwe kandi twumiza iyo hageze nakunda gukora ku mutima nibimbye ndagusaba uruhusha noshobora kugusengera ndagukoze hehe ku mutwe umbwiye wowe yasi ndagukora ku mutwe wow kuko n'ubuzima bwawe kandi ubuzima ni wewe nyene ugira iki ashaka kuvuga ati ego cyangwa kavuga iki oya hama imbere yuko jaba imposition ndigisha ibi bintu abantu bakagira iki bakabimenya yeah nuko cyituma rero tureke no gukora ku mutwe tukandi tureke n'abapastori umuntu wese atahura spirituality si abapastori gusa niyo abantu batahura le monde spirit abapfumu n'abarozi waruzi ugiye mu komoso yuko umushatsi wimwesheje utwara ibyo warubitse nta munyamukomoso ajya kwimwesha muri salo umushatsi wawe usigaye arawegeranya akawutwara mpereza ivyanje ni kubera baba muri milieu batahura la spirituality azi umushatsi awutwara akaca ushira mu icupa wewe wahejeje kugushira mu icupa abaje umushatsi avuga ati umuntu azofata gize mariage ntazogera abaje umushatsi akavuga ati uwo muntu agwari no ngwara bakubona igukubise abaje umushatsi ati amafaranga aze amamuhunga canke ntazotera imbere nuko nyene so that's why rero si kesha pastori gusa n'abantu batahura spirituality kagenda muri vile ngo ngo umushatsi ni mwiza je rufa kunkora ku mutwe ngo abamama barabamaze benshi n'abakobwa mu rubanza ati agashatsi n'osoko je neza ntiwagize kumbahejeje kuvuga ibintu abo mama bigeze kuzana kuri eglise bari baroze paralize iyo paralize bayimurogehe yari mu rubanza umuntu aramukorako kuva uwo munsi acamererwa nabi turiko turasema Imana yemwe ati wowe haraye mu rubanza ukuna amatego kandi uwo munsi vyaciye bimfata ndamusengeye acadakira kuko umuntu afise umushatsi wawe afise ubuzima bw'iwawe mvunira n'akagohe n'abantu bagira novuga bagura Madrid canke amamesh niki ubu bisengera imbere yo kubishira ku mutwe cyo tuma benshi avuye kwisukisha bangu naje mu mutwe ugize iki umenetse cyane narenda loti ibintu biri bizarre nikoreje gutwara ubuzima bw'undi muntu nico biri kivuga ngo ikintu cyose cyezwa n'ijambo gifatanije kugira iki no gusenga ukakibwa ati in the name of Jesus ntabasha mfise ikintu cyose cyo bakitari cyo bakuvugiyeko bakoze ntabasha kingirako ko benshi usanga ari zivuye muri Inde canke Brazil hehe nabo ntubuzi ubuzima babayemo ntubuzi ko batabandwa ntubuzi ko badatongera cyangwa ugasanga ni dread z'undi muntu n'umurundi wo ngaho mugabo uraje ko ari ubuzima bamwe utifuza ko bwogira iki bwo kuba kacuhuza n'umushatsi wabisigura ngo ubuzima bw'uwo muntu n'ubwiwawe buhejeje guhura ubwo buzima buzoguma ububamo so that's why rero ubanza kugira iki kugisengera kakivuga ati Lord iki kintu amugagishirako nuko ukakideconnecta n'ubuzima bw'uwo muntu rero sinaje kuvuga kuba pastor kuba prophet bwantu bantahure na n'umuntu uwari we wese have gukora mu munsi cyo kumushatsi bikunze ufise mu kwafe wawe wizera guma numwe umumva mu nkemo yawe sino bazoguheza zakorangira guys nuko umuntu agerageje kubwumva kumbure dufate kuno munsi umuntu nko kuri abo bakunda gusuka azotangure asenge mbere ko aja gusuka canka azosenge ariko bayije kumusuka canke naho nyene biravanura banza kuvuga ati uyu no mujako canke se no mujako yes aravyumva mu mwema kuko kenshi Imana iratubwira mugabo ntituvyumva ari ushobora kumva ati umuntu wapi umuntu wapi rero abanza kumviriza umutima wiwe umutima ntiwigera ubesha wangu umutima n'umujanama mwiza hari ushobora kumva ati umuntu ubwo yamaze iminsi ngende iwiwe mvumenga wapi hindura umviriza umutima aho ubwira kuje nizo ushobora kugira gushira ku mutwe hama mu kubishira ko banze ubihezagi gati birahezagi aha nta kintu na kimwe gishobora kuja ku buzima bwanje kidafatanye n'ubugombe bw'Imana nimba ari umuntu yabivuze nimba ari ivyo babikoreye ko bisubira iyo vyaje biva ikigenda gitoye nk'ikintu gifasha gusariza ingoro ya mpemu yera and then kacugira nuko ndabubwira ko ni Prophet King Ben niwe twariko turayaga kuri binabiriya abaje kugira ashobore gutanga impanuro zigiye zitandukanye twayaze kuri vyinshi mbere yuko turangiza ibintu bitatu ushobora kubwira abakunzi bawe muri rusange ndetse n'abakunzi bariko radukurikirana kuri Magic Channel icyambere no vuga no bwira abakunzi bose bariko radukurikirana kuri Magic Channel selo n'ibyo twage turaganirako icyambere no vuga nuko babe abakristo afite n'ubusabane bwabo niki ni Imana ica kabiri ntitwihutire guca imanza nta numwe Imana yahaye ministère d'arbitrage ahubwo wewe uharanire no vuga
ubusabane bwawe ufitaniye n'iki n'Imana ari ikintu utemera cyangwa udatahura ntihutire kukivuga. Icya gatatu Imana iduhe discernement des esprits. Icya kane ntitwemera abari bose ko baturambika kwiki ibiganza ku mutwe cyangwa wese atwara umushatsi wawe cyangwa ukorako twiyubade. Ikindi ngira ko ntumira abantu bakaba baradukurikira hariho evenement d'office izoba le 13 septembre ni samedi izotangura 14. Abari ngaha abari hanze y'igihugu murahawe ikaze kizoba kuri mugasekebuye kuri salle bita Ebenezer kizotangura 14. Tuzadufise imigwi y'abaririmbyi itandukanye bazoza kudufasha muri ico gikorane, aba rap, aba acapella, aba louange et adoration, ama danse moderne, ama drama n'ibindi bintu bitandukanye. Barahawe ikaze muri banshi cyane kandi tuzoba mu bihe byiza kandi biryoshe cyane. Naje niho nzobandi hariho na surprise nyinshi zindi tugize iki tubafitiye. Yes, nuko ndakubwira ko yari Prophet King Ben niwe twari ko turayaga aho ubona ko arangije atanga impanuro zikomeye, arangije ariko aravunira akagohe abantu. Nuko ku bantu bahejeje kumva urahejeje no kubatumira mu gikorane kizoba kuri uwo wa gatandatu, aho ubona ko benshi basanzwe bayizijya sari mu gasekebuye kuri Ebenezer. Ariko hari umuntu avuga ati jewe narinda mukeneye bwanje nari nkeneye ko yomfasha. Yes. Kumbure urashobora gusiga nimero zawe kugira abantu bashobore kukuronka byorosha. Ego murakoze cyane amaniza yakona mwe muzaba muhari ni mugami yego nzokubone odera nawe twifadekanye navuga ko mu bihe byiza n'umwami wacu. Ni nimero yanje navuga ni 66 30 57 22. Iyo nimero ni bashobora kuntorako cyangwa ukanyandikira kuri Facebook kuri page ya King Ben Ministries canke ukanyandikira kuri account isanzwe ya Facebook yitwa Ntituruye Beni Merci cyangwa ukaja kuri Instagram ni Prophet King B niko handitse cyangwa ukandika Ntituruye Beni Merci aho hose murashobora kuntora. Ari kibazo ari sengesho murahawe ikaze. Ego nuko ndakubwira ko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabizitwubaka biraheza bigatuma tubandana dukora neza. Ndagusabira umugisha aho uri hose kuri micro mwari kumwe nanje mugano Kent mugano w'Imana mugano w'abantu nuko asante sana ciao ciao.